afise ubwene gihugu bw'u Burundi kandi bivuga mu bwo buryo kuko numusore yitwa izina ry'ikirundi sinova ko ari ry'ikirundi ni izina yitwa Kialemanino Gisre. Uyu musore afise amakosa yagiye arakora muri basketball abantu bagenda birengagiza bakamwihoza. Abantu baribuka neza igihe kimwe higeze kuba urukino uyu musore arinamura afata agacupa k'amazi agakutera muri VVIP ahantu hicaye abantu b'abanyacubahiro batandukanye ngo turabakwepa ibintu nk'ivyo ngo shiramo yayindi ukumva ko ari ibintu ashaka gutangamo nk'ubutumwa nk'abantu ashaka kwataka abantu bakavyihoza. Yifashishije urubuga rwiwe rwa Facebook witwa FRG yagiye apostinga abakinyi rimwe na rimwe akerekana ko bakinyi batari perform batacyo bashoboye akabereka ko incitation à la haine gufata umuntu ukamwankisha abandi. Jean mu mwaka wa 2023 umukinyi bita Jean yari kapitene wa Dinamo akaba yakinira no mu guserukira gihugu. Uyu musore yigeze gufata abamenyesha makuru bose bo mu Burundi b'inkino akubita hasi aravuga ngo nta ishabitumye sikindisi nuko ari umusore twovuga ngo arashoboye mugabo ntashobotse. Arashoboye urashobora kubushoboye ibintu mugabo kabudashobotse. Uwo ndiko ndavuga ni wa wundi nimba ari Kialemanino sinibuka izina giwe ni Kia basekana izina rya Breja mvuge Kia hari imodoka ziva muri Korea y'Epfo bita Makia reka kugira nanje ndavyoroshe nze nda Breja iryo zina giwe nitwa Gisre besha mutazira Gigi nanje reka nzara vati Gisre Kia arinamura ahaguruka mu bantu bari muri VIP 36 nawe arimwo nahatari yarishe nahatana kimwe yarajejwe ahubwo kubera muri basketball bamuha agaciro mu gihe we atabaha agaciro kuko urumva abari muri basket barabona icyako barabona ivyo akora ko bakabishima mararezima wewe yagize iki ntashima ivyo bakora acagira iki arinamura arahaguruka muri VVIP ahaguruka inyuma y'uwo bita y'umurongozi wa Dinamo aravuga ngo ibihe byiza cyane kuri uwo mukunzi wa Utamu Podcast nizere kumeze neza cyane aho uri hose abari mu Burundi n'abari mu makungu ndabaramukije cyane. Nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura nkabangarutse mu makuru y'inkino ariko makuru y'inkino turahera muri basketball ni naho tugiye kugomeza umwanya muniniya aho tugiye kugaruka ku musore umwe novuga ko ari umukunzi wa basketball mu buryo bukomeye cyane n'umusore w'umurundi ariko afise ubwene gihugu bw'u Burundi kandi bivuga mu bwo buryo kuko n'umusore yitwa izina ry'ikirundi sinova ko ari ry'ikirundi ni izina yitwa Kialemanino Gisre. Kialemanino Gisre rero n'umusore afise yagize amahirwe yo kuvukira mu Burundi yagize amahirwe yo kwiga mu gihugu cy'u Burundi akurira mu gihugu cy'u Burundi avuga ururimi rw'ikirundi ndetse abarundi bamwisangamwe nk'umurundi nyene kuko afise ubwene gihugu bw'i Burundi. Uyu musore rero igituma ndamugarutse ko mu nkuru twavuze jo bundi twababwiye umuntu yubahutse ari muri VVIP aterana amajambo n'umurongozi wa club imwe club ya basketball hariya kuri departement mu bantu bari bicaye ku kibuga ku rukino rwahoza Remesha na Dinamo Basketball Club muri VVIP hari hicaye abantu 36 muri 36 uyu musore yari yicaye muri VVIP niwe w'umuntu wenyene yari yicayemwo adafise icajejwe muri basket haba kurongora club haba kurongora federation haba kuba ari umurongozi ku rwego runaka mu gihugu ahubwo wewe yari yicayemo nk'umufana akaba ari nawe umuntu wenyene yari yicayemwo atarisha ifaranga na rimwe no kuvuga basketball canke se muri no basketball n'umuntu baha agaciro usibyo wewe ko abaha agaciro bamuha agaciro mugo we ntabaha agaciro abari muri basketball. Igituma mvuze ko bamuha agaciro we atabaha agaciro niki uyu musore afise amakosa yagiye arakora muri basketball abantu bagenda birengagiza bakamwihoza. Abantu baribuka neza igihe kimwe higeze kuba urukino uyu musore arinamura afata agacupa k'amazi agakutera muri VVIP ahantu hicaye abantu b'abanyacubahiro batandukanye afata uburyo umuntu atera nk'umupira ibaro degagement y'abagardiye murayibona aragafata agacupa agatera muri VVIP ivyo abantu baravyirengagiza. Uyu musore yahawe amahirwe yo kuba MC Master of Ceremony kuri basketball icuro nyinshi amajambo yagenda akoresha benshi barumva ko hari amajambo yo kushaka kwanduranya no gutukana canke se kubwira abantu nabi. Hari indirimbo yakunda kubwira umu DJ ngo shiramo ya ndirimbo abantu bakabibona ko ari amakosa akomeje gukora bakavyihoza. Iyo ndirimbo abantu baravyibuka ni indirimbo ngo turabakwepa ibintu nk'ivyo ngo shiramo yayindi ukumva ko ari ibintu ashaka gutangamo nk'ubutumwa nk'abantu ashaka kwataka abantu bakavyihoza. Iyo ndirimbo abantu bazi bakurikirana baza kuri departement barayizi
burya sindagira ku bintu bikomeye rero. Uyu musore yagiye agira uruhara rukomeye mu bintu no kwita ko ari nko kwankisha abakinyi basketball, abakinyi bagaheba basket, bamwe bagiye baheba basket kubera no musore. Impamvu si yindi, yifashishije urubuga rwiwe rwa Facebook witwa FRG, yagiye apostinga abakinyi rimwe na rimwe akerekana ko abakinyi batari perform batacyo bashoboye, akabereka ko atanaho bazofu bageze muri basketball. Ibyo byatugiye bituma abakinyi bamwe baheba basket. Nibyo hari gihe postinga ugamije ko abakinyi bagira iki batera imbere, ukanabereka nico gukora. Ahubwo wewe yerekana umukinyi yitwaye nabi, ntanamwereka ati ukwiye gukora ibi nk'umwanalyste data dufate ati umukinyi yakoze ibi nibi. Ibyo ni bitoya navyo, ibyo byo birakogwa kuko no ku mugani wa Buraya canke se za muri Amerika umukinyi arihenda arakora udukosa bakamukosora bakagira analize ku byo yakoze. Mugo yukoze analize ku byo yakoze uca werekana ibyo yategereza gukora. Ariko hari cyagiye kiba rero novuga ko ari ikintu gikomeye, ico biyita incitation à la haine, gufata umuntu ukamwankisha abandi. Jean mu mwaka wa 2023 umukinyi bita Jean yari kapitene wa Dinamo, akaba yakinira no mu guserukira gihugu. Yigeze kurangiza urukino adasinze nota na rimwe, umuhunga akorokera ku rubuga rwiwe rwa Facebook, aramwataka, aramumanuka, aramuvuga mu buryo buteye ubwoba, amuvuga nabi, atanamwereka n'icyo yari gukora canke se naho yihendeye ko yobana ari performance mbi, ahubwo ariko yerekana ko ari n'umukinyi adakwiye kuba akina basket. Aramuca intege. Wanagomba umwaka wakurikira Jean, abantu baravyihanganiye barahora. Umwaka wakurikira Jean niho yaciye ari tayaringa arasezera basket. Reka rongere kuri dossier isa niyikomeye, gufata umukinyi cyo nabuze ita incitation à la haine, gufata umukinyi wa mbere mu gihugu, icyo twiyita umuntu yambara idarapo ry'igihugu, umuntu aserukira igihugu, ukamwankisha abantu, ukamwankisha abakunzi ba basket, abakunzi bico no kwita ukwidagadura. Uyu musore bamwita Nijimbere Jogibert, banga mutazire ngo ni Danger Man. Impamvu ndayivuze uko rero, nta worahakana neza ko Gibert atari we mukinyi wa mbere dufise mwa kino gihugu. Twovuga ko Burundi bunezerejwe no kuba bafise, haba aho yakinye muri New Star, aho yakinye hakugiye Akanyaru, bose baramushima. Hari urukino rwigeze kuba ruhuza abakinyi bari babambaye abambere mu gihugu kibanye ngaho mu Rwanda, rwari rwabere ngaho kuri departement, bose baza bashaka kubona uwo bita Gibert. Hanyuma aho yakinye mu runani, abantu bakiniye bazi urunani, abakunzi b'urunani bose baramushima, abakunzi ba basketball bose baramushima, na Dinamo kiniro no bose baramushima. Mugabo umuntu umwe niwe yipermese aravuga ngo uyu mukinyi ngo n'ubundi ngo nagende muri iriya club ngo n'umuntu aciririze. Sibyo rero nashatse kuvuga rero. Icyo bita incitation à la haine no kuvuga ngo ukreye ugwanko, kurondera ugwanko ku mukinyi canke se ku muntu kugira ngo abandi bamwanke. Ubu kugeza ubu uyu mukinyi Gibert asigaye akora kuri baro, ukumva abantu bose baririmba uwo mukinyi ijambo biyita ntashimye no kuvuga byo kumukritika, byo kumutuka. Ariko byose biba byavuye hehe? Kuri wa muntu yagiye agerageza kugenda akritika abantu, kugenda tuka abantu, agerageza kwankisha abantu abandi. S'il vous plaît, uyu musore yigeze gufata abamenyesha makuru bose bo mu Burundi b'inkino, akubita hasi aravuga ngo nta kintu, ngo nta bamenyesha makuru bahari bose. Icyo yari umutumire ku iradira aho nashimye kuvuga muri kano kanya. Uyu musore rero navuga ngo afise utuntu dukosa twishi yagiye akorera abantu baba sportif, abantu benshi bakihangana. Yigeze gukorera ikimenyesha makuru kiraho, akora no mumenyesha makuru, aramukorera ikintu bita makosa no kwita ko yabaye ngombwa ko bamwirukana ku icyo kimenyesha makuru. Sishimye kumugarukako, ariko ntiyaharambiye gato, nawe yaciye agira iki, yaciye avayo. Icyabitumye sikindisi nuko ari umusore twovuga ngo arashoboye mugabo ntashobotse. Arashoboye, urashobora kuba ushoboye ibintu mugabo ukabudashobotse. Uwo ndiko ndavuga ni wa wundi nimba ari Kiremano wa sinibuka izina giwe ni Kia, basekana izina rya Breja mvuge Kia. Hari imodoka ziva muri Korea y'Epfo bita Makia. Reka kugira nanje ndavyoroshe nze nda Breja, iryo zina giwe niyitwa Gisre. Besha mutazira Gigi, nanje reka nza ndavuga ati Gisre Kia bibinyorohere kugira ngo ndajya Breja nanje. Mugabo kubera izina giwe rindi riragoye kuvuga. Uyu musore rero hari ikindi kintu yakoze ku munsi wa Mungu. Yari yicaye muri VIP, aho yari yicaye nyuma y'umurongozi wa club ya Dinamo Basketball Club. Umukinyi Jogibert yarari mu kibuga, Danger Man, umusore urukino rwasa no gwagoranye ku ruhande rwa Dinamo. Ari namura ahaguruka mu bantu bari muri VIP 36 nawe arimwo,
nahatari yarishe nahatana kimwe yarajejwe ahubwo kubera muri basketball bamuha agaciro mu gihe we atabaha agaciro kuko urumva abari muri basket barabona icyako barabona ivyo akora ko bakabishima mararezima wewe yagize iki ntashima ivyo bakora acagira iki arinamura arahaguruka muri VVIP ahaguruka inyuma y'uwo bita y'umurongozi wa Dinamo aravuga ngo shiramwo wa ivyo ntashima kuvuga n'ibintu bibishe kumva avuga amajambo aremereye iryo gihe mashi yari yagoranye ku ruhande rwa Dinamo bari nyuma Remesha ari yiri imbere umurongozi wa Dinamo nta majambo menshi yamubwiye atari ko yamusabye yuko yicara bakaraba match aho hantu yicaye murahomba muri VVIP hamwe twavuga ko hicara indongozi zitandukanye abantu bashobora kuvuga ngo nabonye abantu muri commentaire avuga ngo nturara ibintu bya NBA ngusanga abantu bicaye ngaha ngo president ugasanga yishiranye n'abafana bro sisters mwitonde Burundi na Amerika biratandukanye igihugu kimwe n'umuco ikindi n'umuco umwana wo muri Amerika n'uwo mu Burundi sico kimwe ivyo bakora muri Amerika sivyo bakora mu Burundi hari icyo bita kubaha inzego kubaha umukuru no kubaha umuto biriho mu Burundi bivuze ngo rero ikose yakoze nuko abantu bamwe bagiye bidefanda muri VIP urashobora kuhicara nivyo canke VVIP mugo yuri muri VVIP umenya ivyo ukora nivyo havugira uyu musore rero abantu nabonye baragarutse bavuga bati none uyu musore ibintu byamufashe bituma asuzugura abarundi ni giki nago mvuga ikintu kimwe ikosa ntabwo ari ryo gusuzugura abakinyi ahubwo no gukora ikosa ukagisubiriza rimwe kabiri gatatu ni gukora ikosa aha ukarisubira hariyo ukarisubirana hariyo gusuzugura amenyesha makuru gusuzugura abakinyi gusuzugura ibibuga by'i Burundi gusuzugura abitabiri abakunda izo nkino kubataka mu buryo bugaragara bose bakabibona bakababwihorere noneho ukanarenga ukagera no kuri kugasongero ukatangura kwataka n'indongozi ibaze gufata agacupa k'amazi ukagatera muri VIP 2023 icyo kintu yaragikoze abantu barihorera biba classe sans suite nibaza ko byo biza kuba bikozwe n'undi muntu muto byari kuba ikintu gikomeye mugabo baramureka uyu munsi ageze hatandukira rero n'inzego fise ubwoba ko nko mu gihe yozogaruka ku kibuga akicara nko muri VVIP hari nka minister ashobora kuzubaho ka minister wa sport cyangwa se uwundi muntu azoba hari w'umurongozi akamwataka akavuga nk'ijambo ribi bisigura ngo uyu muntu mu bindi aya makosa yakorera mu ruhame cyangwa se mu bantu rimwe rengo bagushira ku ruhande bakagutaramura aha yabari nko muri Amerika mu bihugu bindi umuntu afise iki icyaha cyitwa kwesi guhamagarira abandi kwanka umuntu kawaide barakugira iki barakudipotinga barakwirukana mu ico gihugu yabari nko muri Amerika ho bomwirukanye kuko nk'ubu dufate LeBron James ariko yitwara nabi mu rukino kuvuga ngo ariko yitwara nabi ni sikosa ahubwo uburyo bivuzemwe ugamije yuko abari abakunzi biwe n'abakunzi b'ubwo rukino bamwanka yewe n'abene gihugu ba Amerika bamwanka ico gihe byitwa icyaha kandi kiba ari icyaha gikomeye bivuze ngo nk'ubu tugiye nko mu gitabo cy'amategeko uyu musore ushobora gusanga n'ubu bwene gihugu afise bwo Burundi yo bwakwa akagira iki akaba deported akaja mu gihugu iwabo bisigura ngo abarundi dufise ukwihangana kurenze mugo iyo bigeze ku rundi rwego haba hageze ko abantu bagira iki batangura kubikurikiranira hafi ari nayo mpamvu ngomba gusaba abantu bari muri basket ntidushigikira amakosa ahubwo dushigikire iterambere rya basket rero ntabwo ribaho hari abantu nk'aba ataco bamaze ugo bagamije gusambura abandi bagamije gusambura basket mukibaza ngo ariko barubaka kumbe batari kubarubaka reka ndabahakarora uyu muhungu yari umunyamahigo yigeze gukora igikorwa cyo kutanga ubushimwe ku bakinyi bitwaye neza abantu bose barabibonye cyari igikorwa gishimishije mu buryo bukomeye ariko mu nyuma yaho yagiye agaragara nk'umuntu ashaka n'ubundi ko umuntu adashatse ataza muri basket urabo bamenyesha makuru urabo bakinyi urabo kwankanisha aba president b'imigwi mu buryo bugaragara ugasanga araha ejo ari hariya abantu bakavuga ati yamara ibintu karakora si byiza kuvuga amajambo atari meza mu gihe ari aremusinga ugasanga harimo amajambo two kwitako ari ugushaka guteranya abantu bakabyihanganira bakamwihoza bivuze ngo sishaka kuvuga byinshi ko mvuze byinshi by'umuhungu mwotangara icyo nashaka kuvuga si kindi rero burya ubwiza bw'umukobwa bumugezi bwami ariko ubwenge nabwo
bukamufasha kugira iki kurambayo kumara igihe kinini. Uyu musore yagize amahigo yuko abantu bamwizera bakanamukunda muri basket, ariko kubera bwa bwenge novuga ko yabuze bwo kugira ngo agira iki agume hari y'ibwami agume mu iyo basket, atanguye kugenda yikorora we nyene yisubiza inyuma. Ari niyo mpamvu nagomba gusaba abantu bamwegereye n'abantu bari muri basketball, mutangure murabe ico gukora. Swat muramuhanura ace bugufi, swat muramuhana, swat nawe arihanura. Bitabaye ivyo ndiko ndabona kari kararengera, ejo azisanga ari nyuma y'iyo basket, ari nyuma reka ndabyite ko ahubwo azisanga ari nyuma yaho yitwa ko yokabaye ari. Icyo mvuze ngira ngo mwese muracumba. Abantu bari bavuze ati none uwo muntu yakoze irihe kosa, ngira ngo nayo makosa genda yisubiriza. Ejo bundi mwarabona ko yari umuMC wo muri basket ngaho kuri departement, ariko muri federation baciye kubiri nabo baramuhagarika kubera amakosa agenda akora. Naho abesha abantu, numvise ngo yabesha abantu ngo no kubera ngo batumvikanye ngo asaba amafaranga menshi asaba, ahubwo nuko hari abantu bo mu migwi imwe basabye yuko yohagarikwa kubera ibyo akora bitabanezereza. Nta gwanko dushaka muri basket, ahubwo dushaka inkino zirangwa na fair play. Fair play rero yibayeho habaho yuko umuntu yakinye n'uwundi akamutsinda, agira iki avuga ati watsinze unyemeje, akamukora mu ntoke bikarangira. Nta muntu atuka uwundi, nta muntu yataka uwundi, oya. Ivyo bibaye mu nkino haba hariho ikindi kintu kinyegeje inyuma, n'ubu bikoze arahanwa. Abantu bari ukamara ko Materazzi na Zidane 2006 Zidane akubita umutwe Marco Materazzi mu gikombe cy'isi kuri finale y'Abataliyane na Argentine. Zidane yarahanywe. Iyo umuntu akoze amakosa nka yarakisubiriza biba ari ngombwa kahanwa. Rero sishaka kuvuga ngo ahanwe, ahubwo hakwiye ko ahanurwa. Nicyo cyambere, kuko ibi byaha Petetre amakosa yagiye arakora abantu bagiye bayihanganira, akibaza ngo numuhinga canke se n'umuntu akomeye, ariko nta bukomezi burimo. Abamenyesha makuru barihanganye baramwihoza, amakosa yabakoreye twese turayazi. Kuba ukabamenyesha makuru akavuga yuko ataco bamaza ataco bakora, ahubwo ari we mukozi. FRG icyo gikorwa ikora Petetre rubuga turavyemera ka rubuga rwagize ico rumara kuri iyo basket, ariko abavize ico bamaze cyane turazi ko ari abaperezida b'imigwi n'abafana b'imigwi. Nabubahe nabo bamenyesha makuru, abubahe yubahe n'umuntu ari muri basket, yubahe n'abarundi. By the way, nayo kwita kwankanisha abantu yitwaje ngo nuyu canke nuyu nibikogwa. Aha ni Burundi, i Burundi turubahana, i Burundi turagira iki dukurikiza amategeko. Kuvuga naho ngo nabonyesha bavuga ngo nuko ngo ari umuntu ngo avuga ngo mu kindi gihugu yakivamwo yarekuye umwanya afise ubwene gihugu bw'abarundi, ategeza kwiga umuco w'abarundi akaba umurundi. Ibintu ndiko ndabivuga benshi bavuga ngo shiramwo n'agashavu, nyene birababaje kuba umuntu nk'uyu yari public figure ariko akora amakosa nkaye. Public figure ni wawuntu ko kabaye tuvuga ngo ni umuntu w'igitangaza w'akamaro, ugasanga mugo nta kamaro afise mwo mwanya. Niwe mu docteur wenyene kereke kidetiye andi diplôme de la médecine, ugasanga niwe muntu atiyubashe muri societe, cyangwa se ugasanga niwe muntu akora ibintu bidakogwa mu gihe abandi bakora abamedecins bandi tuzi. Il faut des choses zifise akamaro kuri societe. Musore wanje rero je ndavuga simvura, ndagusavye kaka jambo nakubwira ati ubwiza bw'umukobwa bumufasha kugera ibwami, ariko ubwenge bwiwe nibwo bumufasha kugumayo kuhamara umwanya munini. Waragize amahirwe uramenyekana muri basketball, abantu baragukunda, ariko ubwenge bwawe nibwo bushobora kukugira iki gutuma muri basketball uharambira ukagira icyo ugezeko. Please change, you have to change. Ni byiza kuhinduka. Udahindutse abantu bazoguhimba. Kujya muri Bibiliya hariho umurongo uvuga ngo reka ndeke kuwukoresha, ko ndawukoreje wosanga menga uragukomerekeje, ugasanga ntibikuguye neza. Ariko ico igihari nuko science sa conscience nekere wine dorame. Kuba ushoboye udashobotse ibyo umenye ko ataco bimaze. Byose ni futi ntaco bimaze. Musore wanje reka nsubire mu izina ryawe ndarisomye kuko kurivuga ntarisomye birangora. Kia lemaninwa jisre labuhinduke. Basketball urayikeneye, urakeneye abantu n'abantu baragukeneye. Kugira ngo rubane nabo neza nuko wiga kubaho ubana nabo, nuko wiga gukoresha ubwenge ukaba umuntu ashobotse, n'ubu umuntu ashoboye adashobotse. Ngejeje aho nibaza ko ikihutirwa mu no mwanya warukwiye kwandika ikete
ugasaba imbabazi abo wakoreye amakosa, uhereye ku bakunzi ba basket, uhereye no ku mugwi wowe ukunda gusumba abandi, kuko uyu munsi uriko uramaramaza aba barakwizeye kugira ngo ushobore kugira icyo bafashije. Abakunzi bawe uriko bamaramaza, ukandikira ikete uwo wahangaya atarakwiye guhangagwa nawe, ivyo warukwiye kuyandika, ugasaba imbabazi ukavuga ati sinzosubira, ni mumbabarire, monde ya basketball ukayisaba imbabazi. Ariko ugasaba imbabazi n'abarundi, kuko nabo nimba uri kuragaya abarundi runaka cyangwa se kategori y'abantu runaka, uri kurakora amakosa, uri kurishira mu murongo utukura, umwanya n'umwanya uzisanga baguhaze. Raba ngaha social media zose bariko bagaruka kuri wewe, ntibikwiye. Jewe papa utamukonyi waho kokanyataka ntacyo bivuze, mugabo hari igihisi izogira igihe ikakwerekana ko ivyo bakuvuga ko uri kurakora amakosa ari ukuri. Rero ndabivuze ndaguhanura nkuko nanje uzompanura ejo, nkuko nanje ubundi muntu yompanura, kandi ikosa wakoze burya kugwa si bibi, kugwa ntuvyuke n'ivyari bibi. Twabonye abantu bafatwa bambaye ubusa, canke se bakora ivyaha bakambara ubusa, bakaja ku karubanda kumugaragara, abantu bakababona ivyaha, tukagenda tuvyibagira bukebuke. Nawe ayo makosa wakoze azohera, abantu bazoyibagira, mugabo kuyasubiramo nivyo bibi. Siritople, please change, hinduka, ucije kuri rwa rubuga rwawe nyene usaba imbabazi abarundi, ucije kuri rwa rubuga rwawe nyene usaba imbabazi aba basketer, kujyo wamucisha k'ibindi bintu rimwe na rimwe ugasanga si vyiza, harimo n'ivyo ububeshi kesho ukunze gucishako, ni sikimenyesha makuru n'ivyo turavyemera, mugo ntiwemera nawe gukoresha urwo rubuga kugira ngo uharabika abandi bantu, ntabwo bikwiye. Ibyo ndabikubwiye ndaguhanura uyu munsi, naje nk'umuntu ashaka guhanura, sinaje nk'ushaka kugira ngo ntanga amakuru gusa, naje kugira ngo ndaguhanure, mpanure n'abaguhenda, wabwire yuko uri mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi turubahana, mu gihugu cy'u Burundi dukurikiza amategeko y'igihugu, tugakurikiza umuco n'akaranga by'abarundi. Merci beaucoup abakunzi ba Utamu Podcast, mubandanye mudukunde, tuzobananya tubaha vyiza mukeneye. Yewe natwe nimwabona twanyereye muze mutubwire, naho nabonye bamwe bashaka kurenga umurongo, nabonye bagashaka kwishira muri rouge bavugira idakenewe, si vyiza. Ni muze twubake tugamije tutubahukana, duhanura navyo bari vyiza cyane. Ndabashimiye cyane, rero nimugireho muba mwubahwe. Nitwa Suleiman Niyonkuru, papa Utamu Indimbura. Hasta la vista, je vous aime beaucoup.